Bakunzi ba JCTV iki ni ca kiganiro ugwaruka mu iterambere ikiganiro cama kiba yagira iminsi yose ivyo ugwaruka ruriko rurakora mu bikorwa vy'iterambere. No munsi rero twatumiye umuyobozi mwarigeze kumukurikirana mu kiganiro c'ubushize. No munsi twatumiye Shadrack asanzwe ari umuyobozi atwara ishirahamwe Citrapapris, ishirahamwe risanzwe rikora ibikorwa byo korora inkoko n'ibindi biguruka ndetse n'ibindi bitungwa. Uno munsi nibaze yuko tuza kuyaga vyinshi mu bikorwa vy'iterambere iryo shirahamwe ririko rirakorera muri kino gihugu cacu. Ndakuramukije ndaguhikaze Shadrack. Ego nako turaramukije nkuko ivuze tubanze twidondore neza ariko baradukurikirana jesanzwe mumenyereye ku mareza atandukanye no ku radio atandukanye no kandi ma televiziyo nkuko no muri televiziyo yanyu ataruga mbere ndabagende je ku mazina nitwa Irakoze Shadrack nk'abantu sanzwe ndongoye ikigo Citrapapris kijejwe kubundikiriza no kwakira muri rusangi amagi n'ibindi hama mu kigi wacu rero dusanzwe hambavu ivyo mwari mumenyereye kubijanye n'ubworozi bw'inkoko tundikiriza tukaberuza hama twagurisha imiswi n'inkoko ubu twarateye indi ntambwe aho dusigaye tudandaza ibikoresha ahubwo bijejwe kubundikira ayo magi ico ni cambere muri rusange dusanga tudandaza natwe ama incubateur yaba ayo dukora hanze y'igihugu canke ushaka tukazana materiel tukayiguteraniriza directement ubwo nyene rero hambavu ko dusanga tudandaza ivyo bijanye no kubundikiriza twariyumviye no kuboroza nyene dusanga duha inkoko turadandaza ivyuma ibikoresho bigezweho byo kuheramwo amazi inkoko haba abakoresha ama brevoir haba abakoresha ubundi buhinga bwo kwestara amateti twita amateti ku matiyo y'amazi canke ku ndobo ni ibintu bigezweho cyane bituma isuku mu buraro bw'inkoko bwiyongera tukadandaza nibijanye ni mangeoire na brevoir cyo ziriramwo nivyo zinweramwo hambavu yico novuga muri Citrapapris nova ko dukomeza gutera intambwe ku yindi murazi ko dusanga tunafasha abashaka kumenya neza gutunganya ivyo dusanzwe dukora kwera ko twaravuze mu biganiro biheruka ko uja mu ishyamba utazi ugaca inkoni utazi ntumve ngo ubworozi bw'inkoko mu Burundi burashoboka iyo utabugiyemwo wabanje kurahura ubumenyi wabanje kwitunganya neza mu bijanye n'ingene zorogwa urahagwa rero bisaba yuko vyiza urogira ubushakashatsi bwawe haba ari ku marezo social nk'ama internet ariko kanatembera mu bandi basanzwe babikora bakakurahurira ubwenge rero dusanzwe twakira abantu baza kudutemberera mu bwo buryo basaba impanuro mu bijanye n'ubworozi banashaka tukanabagirisha n'amaformation amavurero y'ubworozi bw'inkoko tuko turakomeza ubundi bworozi nk'ubworozi bw'inkwavu ubworozi impene dusanzwe dufise impene nziza cyane azo tugende bazozigira zitera zitatu zibiri n'ubworozi bw'imbata haba ziya mbata bamenyereye z'ikirundi canka uwa imbata z'ikizungu abantu batari bamenyereye ariko ngira akamaro ko je ubu ndazitunze nanje niho nabonye akamaro kazo sigaye zikora nkaho mengo ni sinoma na security mu rugo zihari nta kintu na kimwe cinjira hama inyuma y'ivyo byose rero nkuko mwumvise ko ikigo cacu ari centre d'incubation et de transformation des produits alimentaires muri produits rero alimentaires twahora tubikora kereko twari twabaye kuba turabangiriye ubu twasubiye kugaruka ku bikorwa hambavu yo guhingura ibifungurwa vy'inkoko ubu twabakoreye akandi kanyobwa keza cyane kitwa tangawizi musanze mukamenyereye ni kinyobwa ciza cyane gose ku magara y'abantu dusanzwe duhingura rero na tangawizi aborozi iyo bagiriwe umugisha bakorora izo nkoko bakaronka agafaranga nko mu gihe cici ntibakanyoterwe cyo tubaha nico kunwa rero ibirintenge ivyo byose numva nashaka ko no munsi nza guhagarara ko nibikorwa je mazemwo iminsi mu iterambere ry'igihugu muri rusangi nko mu gwaruka aho ugwaruka nk'ubu n'igihe cici usanga abaravuye ku mashuri akenshi ugwaruka baruguriye okipe n'amashuri ariko ubu n'igihe cici twashaka kubatumirira
nivyo tugeze mu iterambere aho umwana wese akinisha telefone aja kuri YouTube aja kuri Facebook nivyo biratuma babona ibiganiro n'ubu tiko tabivuga ariko badukurikira ariko ntibagiremo ahubwo bige gutunganya udukorwa tuzotuma tubasahiriza mu mwaka w'ishuri uza gutangura no munsi ntiwumve ngo birarangiye ngo umwaka w'ishuri waraheze ngo bace bagenda mu gitanda baryame baje ku matelefone yabo bari baratswe n'abavyeyi kubera ko bari ku ishuri ngo baronse umwanya wo kuzikoresha oya nkuko mukuru w'igihugu cacu yavuze yuko umufuko wose utegeza kuja nk'amafaranga kandi umunwa wose ukaronka icurya ntibizoshoboka twebwe unyene tudakuye amaboko mu mpuzu ngo dukore rero nashaka ko tuza kuganira kw'ivyo ugwaruka gumva aho bagwagiye mu buruhuko umwe wese agende afise umuhigo yuko azosubira ku ishuri mu mwaka mu kw'icenda afise icagenda yirata yamaze gukora mu amezi abiri agiye kuba mu mwaka w'uruhuko rero muri rusange numva ari byo tuzakuganira ko cyane ego ntibaze yuko waduteguriye byinshi mbega ubuheruka uri ngaha muri studio wavuga ati inkoko ibyara inka ico civugo ntibeshe najyari narumvise umukuru w'igihugu cacu arahantu ariko arabivuga yuko inkoko ibyara inka nibaze yuko numvise ibikorwa mugeze kuno munsi ya nkoko ubu yaravyaye nk'inka zirenga nka zitatu niteka kandi nishimwe iyo umuntu yumviriye ikintu hama akazokibona tukivuga kera twaravyumva umengo ntitwavyumva umengo twari twahujije ibintu bibiri mu buryo bubiri twege nk'abajene nk'ugwaruka usanga umuntu afise hatoya ashobora guhera ariko akazorangirana ahanini rero mu bworozi bwacu tumva ko igitungwa c'inkoko ni igitungwa giciye bugufi cyane kiri hasi ariko citeka kubera ko muri kahise kirafuse ico kivuze murazi kahizo bazimana bakwe nuno munsi murazi kima mu manza zikomakomeye ufise umugenzi akomeye yumva ku muzimana nko ari cyo kintu citeka umuha umva ko abategereye ikiyaga cyagatanganya ngo baronke umukeke na kare urazi n'abacegereye umukeke ntuguma ubona igihe cyose rero inka nayo ni corogwa citeka kandi gikoreshwa no muri kitiri y'ikirundi haba mu gusaba abageni no kugaburana rero niyo mpamvu twavuga yuko dushaka guhera hasi hama tukaja kure kuri ryateka duharanira rero inkoko ivyara inka kandi birashoboka twabishingira n'intahe aho twahereye ntitwari tuzi ko tuzoshika no musaha inka twazitunze ego tumaze igihe cyinshi kirekire tubona muri ko mutembereza ku marezo sosio ibikoresho mu mukoresha mu gukora ibi byuma bibundikira n'ibindi bitandukanye mbega biraborohera gushikana ngaho i Burundi byoroshe ntivyoroshe sinumva ko vyoroshe ariko mu bisanze abatama bakera n'abadukuriye baraca imigani kumva ni imigani ko si imigani bavangwa kagumye bagumako kandi ngo ntawujya akatamugoye ntivyoroshe bivanye na mikoro market badufise iyo ugiye muri exportation kuzana ibintu kura mu mahanga bakwexija tel nombre kandi ugiye kuraba quantité n'ubushobozi donc ibyo duba dushaka n'ubushobozi tuba dushaka sama societe menshi sama shira hamwe menshi yemera kuguha utuntu dukeyi aguhaye dukeyi aca kuzimba rero kazosanga uzanye igikoresho kizimvye kubera ko uzana duke ariko kubera ko dufite umwete nubwira ndushobora kureka ngo bigumuko dutegerezwa gukora ivyo bikeyi dufise hama imana ikazoguma ihezagira canke abatuyobora haba mu abarongozi b'igihugu canke abashikiranganji canke abashigikira imigambi barakunda abantu bariko barakora igihe bazobona ko ivyo dukora bifise igiciro canke akamaro haba ku iterambere ry'igihugu no muri rusange bazoza badushigikire canke nabo babikore ko yabo bafise ubushobozi hama tubikore hagufi rero ntivyoroshe ariko tubwirizwa kubikora kugira ngo inguvu zike dufise arizo dukoresha hama twiyungunganye ngarutse ngaho nyene misanze nkuko twe twatanguye ubworozi ndimwe mu bantu babitanguye nivuga mu gwaruka kera kandi nyuma yanje byagiyemwo abantu ku bwinshi ariko ubworozi nkuko nabivuze cyane cyane bw'inkoko
ni ibintu nyene birunguka ariko iyo bidatunganijwe neza biranahomba kandi uko babigwiza twabwiza natwe kubana naryo no munsi umuntu yaguze imashini bita couveuse canke incubateur donc birababaje kuba warikokoye kuba president duhimiriza aha abakozi ba leta bagira gute ngo genda mwiyungunganye muri bwa bikorwa mukora nk'ubu rero wiyungunganije ugasanga watse nk'aka credit ugaca ugenda ukagura imashini ugaca wiyungunganya ukaronka n'umutahe w'amagi ugaca uyashiramwo kubera isanganya canke impamvu runaka mw'ijoro icyo twita icuma principale ku mashini cyitwa thermostat kikaca gisha mw'ijoro ntihenze hano mu Burundi nta hantu hatatu washaka kugikura ego tubibutse abariko baradukurikirana yuko iki ni kiganiro ugwaruka mu iterambere ni kiganiro cyama kiba yagira igihe cyose ivyo ugwaruka ruriko rurakora mu bikorwa vy'iterambere murumva ko muri Sitrapa Plus bageze kure bageze ku buhinga bwo kuzana ibikoresho bikora ivyuma bibundikira none ndakubaza ikindi kibazo mbega ko tubona ugwaruka gwinshi gwijukiye ubworozi bw'inkoko ariko tukaguma tubona ku masoko iyi nkoko canka amagi ntibiheza ibiciro ntibiheza vyururuke vyoba biva kuki ivyo biva kubera ko mu gihugu cacu turacari ku ntambwe mu bijanye n'iterambere nivyo turiko turatangura urumva rero tugitangura haba harimwo intambamye nyinshi nka cane nk'ibijanye n'ubworozi bw'inkoko ubworozi bw'inkoko ntibushobora kwijana ngo bikunde mu iterambere kugira ngo ya nyama izimbuke kugira ngo ryarigire izimbuke bibwiriza kuva ku buyobozi novuga bw'igihugu no kwitunganywa neza by'ibikorwa by'igihugu ubworozi bujana n'uburimyi uburimyi kubera ko ivyo tugaburira inkoko ari ivyo turima ari ivyo tukugurira abarimyi n'ubworozi n'uburimyi butatera imbere n'ubworozi ntibuzotera imbere nibwo bokwinanata tugakora kubera ko icyo maze kubona nuko bishoboka kwiye ko inkoko yigwiza mu mwanya muto bigakunda gusumvya ibiterwa kubera ibiterwa bimara amezi 3 amezi 4 ariko James machine ndashobora mayo amezi 3 kwa mvukishije 3 nyene rero igituma rero kizobanza kudufasha nuko uburimyi bwacu butera imbere cyane donc tukazoronka vya bigori kwisoko bizimbutse tukazoronka za soya kwisoko zizimbutse tukazoronka zangano kwisoko zizimbutse niho umudandaza canke umworozi azokwiyumvira kugurisha amahera make kubera ko ntawe kwisoko tusumira ko rabizi ibigori mu bintu bitugaburira ibigori inkoko ikigori utete bw'ikigori ngo kipa ibice 50% akenshi ibindi bigakurikira nimba rero tuguriya ikiro c'ibigori ugasanga kigura hagati y'amajana 8 n'igihumbi canke hari n'igihe ushobora gusanga arenga ukashira kama déplacement ugashira nko kuja kubihuza ku mashini uza gusanga rero tuza kuronka ivyo tugaburira inkoko bizimvye rero uharura gwa rugero inkoko igaburira ko amezi 5 kugira ngo ishikire ahitirigi ukazosanga rero wadepanshije menshi ikigira kabiri kibituma kubijanye n'ubworozi bw'inkoko ni generation tugwiza cyane bandabivuga nanje ndabikora sinobesha abantu ko tugwizanye ukuri generation cyo bitwa urunganwe tiko turagwiza bw'inkoko mu Burundi hariho n'abatarozi umworozi bwiwe arafise couveuse mugo ntazi irigi agiye gushira mu machine ico bitwa generation rigezeko urumva kazoca atwara uwo muswi niba rero utwaye umuswi wa generation uri kure iyo nkoko izokura igwaragurika wame rero urahangana n'ibibazo byo kwivuza ni kuvuga ngo uko hangana n'ibibazo byo kwivuza niko uburyo bw'amafaranga bw'implika mwari bwinshi buja mwari bwinshi basanga rero ya nkoko yawe yakuze ikuzinvye ku buryo bwira umuntu ayigukureko kabisa nyene biba bigoye rero ivyo rero biri mu bintu bituma
ubworozi bw'inkoko mu Burundi iri kugwa 105 canke inyama y'inkoko utashobora kuyitora n'importe aho ushitse hose ivyo birimwe mu bituma cane ari naco gituma duhimiriza cane ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi je ubu nibwo ndiko ndahanga amaso cane ifa ko bagenda kuba bo bararonka amabije y'igihugu canke barafise ubushobozi bwo kuvugana n'abagwiza tunga haba bashaka kwimplika kuko nibaza ko igihugu kiraronka abantu baza gushira imitahe mu bikorwa vy'igihugu kugira baterere mu iterambere nkamwebwe musaba nkamwebwe aborozi yuko boshobora gukora uburyo bwose mu karonka inkoko ziri mu runganwe rwa mbere dufate nk'uko igihugu canke ministere ya élevage ibwiriza kuba ifise ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi ushobora kuba bufise ikigo gishobora gutanga imbuto inkoko kavako batunga inkoko mvyeyi twita mu gifaransa ama plant hama natwe twegabo ababundikiritse tugurireho ayo magi bitarakunda ko ubushikiranganje bubikora nibahimirize abakwiza tunga hama ore kuza kubaka ama building nivyo turacaya kineye hagira umwe canke babiri bafata ima miliyaridi bayashire mu bwo buryo kwera ko inkoko bitwa planto muri EAC nani hari umuntu yashatse kugira icigwa ndamufasha kugikora twarabuze aho tuzikura kuvuga haba mu Rwanda muri Kenya muri Tanzania mu Buganda tuzironka nk'uko mvyeyi tuzironka nk'izo twashaka kugira izinyama twazirose muri Hollande uyiharuye ukazoshishikira ngaha anyi ku bushobozi bungana n'ibihumbi nka 18 by'amarundi iyo ni FA ni F2 twaravye dusanga ishikira ngaha anyi amafaranga ibihumbi 29 by'amarundi umuswi w'imisi 3 utarashaka rero ingaburo y'amezi nk'atandatu kugira ngo izogera hitanga umwimbo w'iriki rero ivyo rero uri umudandaza atitanguye cyane ugwaruka usanga ivyo biyungunganya byose turuna autour d'un million de 5 millions de 10 millions umva kuri 29000 ntushaka kugwana nko kijana tuduge ku ijambo mbega wavuze ngo hari ibikorwa byinshi muri ko murategura muri Citrapa Plus kugwaruka ruri mu buruhuko mbega byo bari ibikorwa byo kugwigisha byo bari ibikorwa bimeze gute nivyo niko natanguye mvuga ko uja mu ishambo tazi ugaca inkono tazi tiko turategura amaseminaire icambere coco uburyo nivyo tiko turavuga bimwe bisaba uburyo bwinshi tutarose abadufata mu mugongo bashobora kuba bigoye kubikora ariko twashaka kuhimiriza mu buryo bubiri ugwaruka ruri mu biruhuko aho bari bumvire icambere abavyeyi kuko nibo barezi nibo twese twakoze twumvira kigira kabiri bumvire abajejwe intwaro ejo nibatunganya ibikorwa bijanye n'iterambere haba ari ry'amakartie canke ry'umurya zone barimwo bakabahamagara babiture babitabe n'umwete bakore ivyo bikorwa by'iterambere hama ikigira kabiri bagende baganire n'abavyeyi babo ugwaruka ndavuga ugwaruka mu mwanya muto bafise bagira ico bakoze hamwe umwana azogera mu kwicenda aja kwishura avuga ati ego naravugize ico nkora kumbure byampaye kugura ipantaro ya patron nziza nahora nifuza kugura ko muvyo yangurira ngenda yiguriye kuko hari abana biga muri secondaire abo barakuze hari abana biga muri primaire uwo mwana niyashika muhira akavuga ati mama burya umukozi wo muha vacances nanje nashobora guteka nanje nashobora gukoropa ndiko ndavuga mu bisagara ya mahera bahora bahemba umukozi bakazoya muhana akayungunganyamo nukuvuga ntihenze mwarateguye ukuntu muzokwankadira abanyeshuri bari mu muzobankadira gute nivyo nivyo nariko ndavuga turiko turategura neza ntibiraja ku rutonde ku buryo tubivuga turiko turatangura mu kwezi k'umunani tuzogira formation y'indwi yose yo gukoranya gugwaruka ayo kubagira yuko umuntu wese ategeza gukora ahereye mu busa ivyo wewe utabona hari abandi abifise
kandi batazi ico babikoza akarorero ndaguha akarorero no munsi bafise telefone Android hari abantu bayikoresha baramukanye ariko hariho n'abandi bayicisha amafaranga rero hari abafise amapareye foto mu nzu ari ayitora agiye mu rubanza cyangwa atembere ariko hari abandi apareye foto bayifite iri muri studio cy'amafaranga rero abantu barakeneye ihugurwa novuga barakeneye inyigisho kugira ngo bamenye icyo bafise ko gise valeur hama bamenye ukivyaza n'umusaruro ego mbega muracakorera ku Musaga hahandi nyene abantu bamenyereye ego ubu turacakorera ku Musaga kwibarabara rya kabiri ni 59 ariko nkuko abayobozi b'igihugu bakomeza kubivuga ifoko ibikorwa by'iterambere bitabera mu bisagara gusa bidubwa no mu mitumba bigahera bigashikirana wa muntu ubu rero turasanga dukorera n'ingozi dusanga tuvuka nego niho turiko nizo nyigisho nk'ubu ubonye buheruka nyari ndahari kwishuri ryaho mvuka mu guhimiriza abo bana bagiye mu buruhuko ntibagende ku mubiyaye uramutwe ntibagende ku nkurumogi ahubwo nimba hari umubanya ariko arabomba amatafari nasimba muzanira amazi amuhamata amafaranga ayo mafaranga amenye yuko mu kwicenda azogurikaye ejo abarongo imitumba canke ikine bagira ati kuwa mbere ne guca umukobeko asimba terere mu iterambere ry'igihugu ukazo ari karakingira inkukura ejo yoteye nkuko murabona ko amazi amaze imisi atera mu bisagara basanga abantu no munsi abantu bafise imyitwarariko yo ori ugasanga imyitwarariko y'igihugu irahindukiye gatoyi kubera ivyo byanduka ego biragaragara ko mu Burundi igisata c'ubworozi bw'inkoko cijukiwe n'amashirahamwe atandukanye y'ugwaruka n'igiwanyu ririmo mbe bihura bishika ari amashirahamwe yandi akora biriya bikorwa by'ubworozi bw'inkoko bishika mu gahurira hamwe kugira muhanahane ivyiyumviro nibirashika nivuga ko sinzi ko ari wewe twakoranyije ikiganiro nagikoranye n'abantu bo muri televiziyo y'igihugu muri radio y'igihugu ndabagira ngo mu Burundi turacari kure cyane mu bijanye n'iterambere canke turacari kure cyane n'ivyo bitwa synergie gukorera hamwe ko no munsi nubwo wumvise ngo nta nkoko mvyeyi dufise yaba abantu twize gukorera hamwe twafuma dutunga ijana mugabo canke igihumbi turi 50 mugabo tukazitunga ariko umwe wese atwara yitwarira ko umwe wese arondera avuga ati nisa tuntu twanje bivanye ni birashoboka ko hariho abantu baba barahemukiye abandi bigatuma gukorana biba bigoye ariko ubundi habaye kwigisha no kuvugana neza amashirahamwe arafise ingene atunganijwe navuga yuko niki gisata bariko barigisha ugwaruka mu mashuri ca entrepreneuriat kitari bwagwire mu bantu gituma abantu batamenya uburyo bakoranamwe n'abandi gasanga umuntu muvuganira mu kabare canke muvuganira mu ibarabara ejo mwavuganye mugaca mugenda mugaca mubikora mutahanuje canke mutabishize muri navuga ordre administratif kugira ngo kimwe cyose umwe wese kandi yisange muri ryashira hamwe mwashinze hariho uruhara rwiwe burya nico gikunda gusambura amashira hamwe canke guteranya abantu rero numva hacariho intambwe nini yo guhimiriza abantu akamaro ko gukorana akamaro kama koperative yego nama koperative nubwo baduhimiriza kugira ama koperative ntitugene tugira ama koperative 50 mu mutumba umwe dusanga izo nguvu tiko turazisanzaza tugenda ahubwo tugire koperative imwe canke zibiri ariko dukoranirize mu buryo bwose niho tuzakora ibintu bikomeye amashira hamwe nuko ego ndakubaza kandi kabazo ikiganiro gisa nikiri ku musozo mbega nka wewe Sitrapa Pris nishira hamwe rimaze igihe mu bikorwa byo kubundikira korora inkoko uramaze kubona ibibazo muhura navyo haba ku rwego rw'abafata ingingo mu gihugu canke ku rwego rw'abagwizatunga n'ibyahe bintu wo kebura canke wo saba nk'abafata ingingo ku rwego rw'igihugu n'abagwizatunga icambere no saba coco kiko kirakogwa mu gihugu hariho guhimiriza abantu kwiyungunganya nivyo ariko novuga ninjirero mu ntambamye ziri mu korora mu bworozi bw'inkoko ndasaba abafata ingingo mu gihugu canke abafise bo barafise
kumbura ivyo je niyumvira n'ije ndavyiyumvira barafise ingene baba ariko batenganya ivy'igihugu iki gisata bagishiremo rigera kugwiza imiswi nubwo nanje ndabigwiza nagiye gusanga atari vya n'importe qui si vy'umuntu wese kubera ko inkoko ziri vulnerable cyane gusumba ibindi bitungwa vyose rero ni kuvuga ngo jeni navyumvira mu ijoro kaca ngura imashini muri Tanzania canke kwa Michel abasanzwe bazidandaza canke abandi bantu nkaca ngenda kubundikiriza nta bumenyi ndabifitiye ntango mwimbu mubi ukuvuga nabazoza gukura umuswi wanje batwaye umuswi mubi kubera ko batantazi uburyo nshobora gukurikirana irigi ryanje gushika umunsi rizoberuka canke umuswi wanje niwavuka ntashobora kuwukurikirana neza ngo ndawugaburire nkuko bitegetswe ndawucanshe nkuko bitegetswe ndamuha amavaccine yo gukinga nkuko bitegetswe hama ngo umuntu nze ndamuha umuswi umeze neza ivyo rero bigaca bituma bica intege abantu kubera ko niwagenda iwanje kubera ko wumvise ngo ndagura ndanaza imiswi kubera ukeneye ufise igishara naco korora nivyo ugasanga uzi nko kijana ejo zipfuye zose ucucika intege kandi birashobora kuzoba bisize igihugu mu ngorane ko ashobora kuba warasavye akadeni ahantu akadeni kazoca kunokora ku kariha rero harakenewe yuko nkuko natangwe ndayivuga ko turonka abantu bari experimente haba mu intara zikorane canke mu makomine akorane ababikora baje hamwe baronke amategeko bagirako nanje ndimwo ivyo ndabivugira muri rusange nanje ndimwo kandi ko ndabikora ariko nyene bigeze ahantu usanga kubwizanya ukuri bikenewe simpaka je nanje nubwo ntoba mwabo bantu bazigwiza ariko abazigwiza bakabikora neza byonezera yego kugira ngo umuguzi ntaze atera homba kandi yashaka gutera imbere niyabikora bikanka azobacitse intege ego mu kiganiro cyashize twaravuganye kubijanye n'amavaccine uno musi biroroshe kuronka imiti ngahi wacu kuronka incanco ngahi wacu byoroshe kubera ko arishira mu Burundi ni pharmacy muri yonyene idandaza amavaccine izindi zose ni sinova ko bifashe kuno musi urayisanga heje ntuyisangeho rero dufise pharmacy imwe yonyene pharmacy bita pharmacy Copper ni idandaza amavaccine haba hasigaye rero kumenya mbega amavaccine yinjira mu Burundi abikwa gute ategukwa gute kubera ko ubuje ndiko ndagenda ndabona twaragwanye intambara nyinshi ibijanye n'amagi yo kubundikiriza kubya jewe abantu mushiramwo close yuko umuntu anzaniye amagi ndamuhaye amagi yo kubundikiriza appel opération de mirage amaze kumurika karaba ko riri feconde twaduhejeje yandi yasanze atari feconde akangarukanira nkamusubiza yandi kugira aje abantu ntibahombe nima numva ko numva afite inyota umuntu yanguriye ikintu ko agenda kadandaza kunguka ariko hari abantu mengo bihereye ngaho rero ariko birashika ubunyi naho ntiko ndagwana indi ntambara ivuga ngo umuntu araza inkoko amaga hazoberuka yaberuka imisuka mupfira kari myinshi sinzi rero ko ari amavaccine ushobora gutera vaccine ko nanje byaranshikiye nateye vaccine la fois passée mpejeje gutera inkoko vaccine mfisha inkoko zirenga 150 mu kiringo kirenga nk'amasaha nk'abiri canke 3 nizasigaye zisigara zigoyagirika ndavura ndakomeza rero abasigaye ko nayo mavaccine tuha inkoko turakashingurwa mu bibanza yagenewe kubikwamwo kugira ngo ubwo bworozi bwacu bukomeze gutera imbere ego hari umuntu yigeze kumbwira ati yarigeze gufata inkoko zimwe arazitera vaccine izindi inkoko arazireka arazirabira hafi mugabo aguma zikurikiranira hafi aravuga ati inkoko zitatewe vaccine nasanze zari zifise ubukomezi usumba izatewe vaccine ibyo muri Citrapa Plus hari ibyo murakorera ko ngo murabe kari ibyo canke atari ibyo nta bushakashatsi murabikoramo ivyo nta bushakashatsi ndabigira ko ariko no tanga umuco gatoyi mu bisanzwe y'amavaccine ni ingwara dutera inkoko niko niyo virus musanze ni virus nimba ari mareke ni virus ya mareke bateye kugira systeme immunitaire yiyo nkoko
bikurane ko yani haza undi mugera w'iyo ngwara uzo buri ndani uzoci wibunika hakiri kare rero inkoko amavaccine ajeje gukinga mu gihe cikiza rero inkoko ni kuvuga ngo nizaba zavutse zikaja ngaho zirashaka gukura kandi zigakura neza zitarose amavaccine ariko ni kuvuga iki igihe iyo ngwara izotera izo zihitanira rimwe zose ariko inkoko rero yarose vaccine nziza nubwo ico kiza iyo ngwara yotera nishobora kuzihitana zose iyiteye ukayibona urashobora kuziha amatreatment kandi zigakira vyoroshe naho hano rero habiri ndavuga ko ari machance kumbure yagize udacugenda ubwira abantu ngo genda mure kuko oya ziza nibakingire kuko umuntu akingira ikintu kitaraba niwo kwitegura ngo nzokwana ngo vyamaze kuba yego nibagende bazikingire kandi bazikingire neza ariko gusa icyo navuze nico ntibaze barapfa aho baguze vaccine aho bayigurire ahantu hazwi kandi bazi kwibitswe neza yego mu kurangiza nakaye kamo mwotera abandi borozi bagenzi banyu mu bari mu mpande zitandukanye z'igihugu cyacu icyo narangiza ntera akamo ni gukomeza ubwitonzi n'ubukirebutsi mu uwo mwuga no gushishoza umwe wese ingufu ariko arakoresha niyabona ananiwe yiyunge na mugenzi we ntukakomeze kuba banyamwigenda ko abakera bakorera mu kibiri kandi barakora bigatera imbere nivyo maze kubona iyo abantu bagiye hamwe ikintu bakoze imyaka 5 bashaka gukora umwaka umwe cyangwa amezi 5 rero ndavuga abariko barankurikirana baborozi bagenzi banje abashaka bazoze tuje hamwe dukorere hamwe canke nubwo batokorera hamwe nanje aho baherereye bahiga abandi bakorane cakintu ari karakora wenyene niba 5 canke 10 bazogikora neza gusumba umuntu umwe cyane ko ubu amikoro y'abarundi udasanga ari kirenga ico ni kimwe hamanda subira mimirize abantu tundikiriza cyane canke abafise inkoko batanga amagi yo kubundikiriza bagire umwete wo kwiyumvira abo bahaye ivyo bintu cyo kubitugira amatohoza tumenye generation y'inkoko dufise niwasanga ufise inkoko nawe utazi neza cyo kuri izo nkoko uzitegurire amagi yo kubudanoza kuri boutique mukuremwa amasake nibumve ngo irigi ryo kubundikiza ngo rikuka amajana 8 amajana 9 igihumbi ngo wirukire kudandazayo bariko barica bahaye amagi wowe bitegure neza inkoko nawe bimaze ndiko ndabirabona mbere maze no kugira evaluation burya irase korohira abantu ariko turahumurumbira cyane gose ce n'est pas une respondeuse aya ugiye kubikora ngo uronke inyungu cyane mu magi ari fekonde urashobora no gusanga wahomvye ahubwo ivyiza uyiteguye ukayitegurira amagi yo kudandaza atamasake washizemwo bizogufasha cyane kubera ko umwimbu wawe w'amagi ucuba munini kandi nubwo utangana nka Iza Brown asampursa kubera ko Iza Brown ni pondaise ni nkoko y'amagi 100%. Rero no gutangana uyo ikiwusunzya dire dovi. Inkoko yawe ya Croira utayishize nk'amasake izomara imyaka irenga 2 iri kirata. Ariko no yishira nk'amasake mu mwaka umwe honyene zizoba zashaje. Rero ni kuvuga ngo kandi n'umwimbo n'ubunyi abariko baranyumviriza ashaka gire ese afata inkoko yarafise amakroira ayakure nk'amasake akuremo amasake nyumba yaratunze ngo kijana gatora amagi 50 ejaje jatora 70 rero ni kuvuga za nkoko ziwe umuzazimaze amezi 5 yariko arabona zashaje kwera kujya ku isake zifata inkokazi n'ibindi ziza distressa cyane peresha bituma inkokazi isaza n'ingoga imunguka inkokazi yo mazi imyaka 3 umwaka umwe nawe ugaho wayirabisha amazo ukabona kwishaje ukashaka kuyigurisha cyangwa cuyibaga rero ni kuvuga ngo wamaze guhomba nyuma wari witeguriye
inkoko irigi bashudanaza amagi amezi 3 gusa 4 deja winjiye mu ruhombo ariko niba wayiteguriye amagi ukazoca yatora imyaka 2 uzo warungutse yego nico rero nashaka kugira tuze twinjira mu bworozi tuzi intumbero ya mbere twinjiyemo gukora numba winjiye project akudanaza amagi yo kubondikiriza bitegure mbere bitegure hakiri kare hamumenye narase kwiye gukoresha kugira ronke amagi yo kubondikiriza hama niba ushaka no kubondikiriza ushaka amagi project navyo birunguka no hamire kiya gihumbi bagura iriki rya Croira birashobora ko bironkera amajana 5 ukazosinze inyungu ujya mu ntaro nk'igihumbi umusuma murakoze ego bakunzi ba JCTV aha niho turangirije ikiganiro cy'uno munsi ugwaruka mu iterambere tuzosubira guhura mu kindi kiganiro aho tuzoba twatembereye uyu mworozi twerekane aho ubuhinga bwiwe bugeze kuko murumva yuko ageze kure naho utaha murara hajyana abariko baradukurikirana ku buhinga ngurukana bumenyi ni kuri Facebook ukoresha ijambo JCTV kuri YouTube ukoresha ijambo nyene JCTV ugaheza ugakurikirana ibikorwa byacu ikibireraho imisi yose murakoze